barantutse kuri dote abantu mwambwiye nabi ngo ndashaje imana baba bari harimwo na jaruzi kandi ico kintu harimwo na jaruzi harimwo n'akazigo akazigo gato imbwasi kenshi bakita hari inzigo vraiment hajya hantu kandi hari ibiganiro ciwawe kuri page yawe commentaire cyo barantutse bakozi babwire ka kajambo ati nimana ishiramwe imiyaga bigaca biba gukura nibibi sivyiza ahubwo nubuvyibuhe ma kanubwo nabankuze sivye nubuvyibuhe nivye cyo nababwira gufata ingingo no guhitamo kuko babigoye gufata ingingo nico kigoye ahandi hoho wamaze gufata ingingo okongera ugahitamwo ibintu bigenda neza nanje narafashe ingingo mbona ko nakwiye kwigumana jenye atubona yuko habura uwundi mu rasiyagaga ati je narafashe ingingo nabonye ko nakwiye kuguma jenyene n'abandi bataraba filime ndundi batanazikunda abantu benshi bamaze kubimenya tumaze kubona ko banazikunda abigirisha ngo ntibazibona turabizi ko barazibona mu commentaire usanga ngo je ngabo ntabonzi kubera inzigo gusa ni shari umva turebe mudushorere kuri YouTube twari turi mu kazi umuntu wese ariko arakora bari mu kazi ko nivyo bitugaburira biraduha ubugari umuntu akarya biraruta kuri rwa yicaye cyose nakazi ngo bifata nabi ukabona ko umwana wawe ntumushira muri filme ngo nubuhumbu niki nta buhumbu buriyo ahubwo ubuhumbu bubera inyuma y'umukino kuba bumva bababwira ngo ni byamamare bakaca bitwara nabi. My people, my name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio ndagati I'm back again. Anagotse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already easy gentlemen, kola subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update in news. Kuri kamera uri kumwe na Elfeje Karf, niwe ari karatuma ino image igushikira imeze fresh sana, niwe ari karatuma ino sound uyumva imeze fresh sana. Cameraman uratubona fresh turaberewe sana. Yes, bakozi ba Loy TV cameraman avuze ati ibintu ni fresh sana, ati ni fresh. Yes, ndakutse yuko ari muri cha kiganiro tubabwiza ukurisho cha kiganiro kiguha akajyo keza ko kumenya amakuru y'abastari, ko kumenya amakuru y'ivyamamare, ati mbega ivyamamare vyacu bibayeho gute, abastari bacu babayeho gute. Uno musi rero navuga yuko ndi kumwe n'umwe mu bantu yari yabuze sana, ati yari mubiki, ati bimeze gute. Turaza kumenya impamvu atari karaboneka mwino misi, ariko ugerageje kuraba umuntu uvuga yuko mwino misi yamana swaga. Gaga, welcome on the mic. Merci. Umeze neza? Umeze neza. Ndamukiza kwanza abakozi ba Loy TV. Abakozi ba Loy TV ndabaramukije, twahirukana kera gahise cyane. Ati twahirukana kera haraheze imisi. Ndashaka kubwira uri gukora igano kuri Loy TV cyane. Reka gukorana igihe tuja gufasha mu kabezi ya umuryango wagutse. Ku muryango wagutse. Ariko no musi novuga yuko sindi kumwe na Glace, ndi kumwe n'uwundi muntu. Reka ndavuge gucyo muraza kumenya impamvu namurondeye. Numwe mu navuga yuko yari yabuze sana, atakiboneka, atakironka umwanya kubera impamvu z'urugo. Gaga umeze neza ariko? Umeze neza ndashima Imana. Kuberewe sana. Urakoze. Sije nari sanze. Umuntu aba yagusize rengo ninde basha. Yo banasigishirije be kwande. Araka muvuge vile watu mukore promo arakaze sana. Adija arakaze sana vraiment. DJ makeup. Vraiment ebana congrats bakozi ba Gatumba aho bita kuba masera impande yo kuba masera impande yakabayika kuba masera ahantu kwikaburimbi. Vraiment ugereje kuraba urako kungereye musize ni ibintu bimeze fresh sana. Reka tumubwira ati nimba wifuza kubegwa like gusa neza, karibu muri ino sara kugira ngo ukomeze nayo kumererwa fresh sana. Gaga
ibintu vyatumye ndakurondera uno musi wallahi urusaku ntagiye so urusaku ahubwo gusa ku ruhande rw'iwanje sinumva ko ndi kumwe na Glass uba uri kumwe nande ndi kumwe na mama fulani cyane byo birasaze Ukuri nanje ndaryohewe kuba ndakubonye ndaryohewe no kugira gukorana namwe kandi twerekana kera ndaryohewe no kuba abafana banje bongeye kumbona na cyane mbwa wansatiriye kandi bishashatse uvuza akantu k'abafana bawe rero Grace tukiri ngaho nyene kwanza atubanze dusubira inyuma gatoya ku ruhande rwanje twaherukana reka mvuga ati ukiri inkumi nanibo ndabasira inkumi akozi ba Loy TV ndabi mvanda cyari cameraman hari inkumi yambara akakantu mvanda cyari inkumi ni haragera sasa irashaka gusobanura akakaro gasobanuye aha ni dote ariko akokerekana yuko ibintu biba vyamaze kurangira iba vyamaze kwambwa ntiharagera uba weresa abasore ati sinzi kubisigura mugabo ni batahaze gara 27 ni 27 kadafara banje ndabatumiye muzoze dusangira abafana bose biwawe vraiment utabeshe baje mu rubanza mworo nkaho mubashi ahubwo shari abantu bose bakunda filime za Grace banterere bazana intererano none ntibazanterera ngo muzana intererano none cyakandi ko baranterera imari yaheza igenda kentwererano nkuru Grace yahora yandika ati akakara wandika nego ati Imana ishiramo imiyaga vraiment mushiramo imiyaga mu amafaranga basi na make ati yabaye makeya abakunzi ba filime za Grace murazi yuko n'umukinyi vraiment afite talent yakoze amafilime menshi mwakunze yakoze amafilime menshi yabigishije ariko uno munsi wabonye ku ntoki oya gusa ubusinza usubira gukara ibintu sinza bisubira nasikia ati ngawe hava ntinya kabona ubu ntazosubira gukara ati yahora kina filime akaze cyane atariko sinzosubira gukara kubera ikigaga sinzosubira gukara mugabe bizovana nawe urabiza amafaranga aragoye nayabonye hari umugabo ashaka kubitahura binyemere mbwa ntavyenze kazana binyemere nivyo nitegekaniriza jeje nyene gusa navyifuza ko nobandanye kabisa nuvuga yuko hari benshi uno munsi biyumvira yuko utazobandanya ukina filime ariko imbere ko tubiza ko yashaka kwanza ubanza ugira akajambo utekerera inkumi kuko nuvuga yuko ubukumura busezeye uno munsi ndashaka kugira akajambo urungika ku nkumi cyane cyane inkumi zikina film icyo nababwira gufata ingingo no guhitamo kuko biba bigoye gufata ingingo nico kigoye ahandi hoho wamaze gufata ingingo ukongera ugahitamwo ibintu bigenda neza nanje narafashe ingingo mbona ko nakwiye kwigumana jenyene atubona yuko habura uwundi mu rasiyagaga ati je narafashe ingingo nabonye yuko nakwiye kuguma jenyene ati nawe nimburu babwire bwiri inkumi naye inkumi yambukira inkumi abagutereta ukavyanga ati fata umwanzuro hari abantu benshi hamikindi abantu benshi baza ngo ndakarasha barantutse kuri dote abantu mwambwiye nabi ngo ndashaje imana baba bari harimwo na jaruzi kandi cyo kintu harimwo na jaruzi harimwo n'akazigo gatoyi imbwasi kenshi bakita hari inzigo vraiment hajya hantu kandi hari ibiganiro ciwawe kuri page yawe commentaire cyo barantutse bakozi babwire ka kajambo ati n'Imana ishiramwe imiyaga bigaca biba gukura bibi byiza ahubwo nubuvyibuhe ma kanubwo nabankuze si bien nubuvyibuhe ni bien ni sawa mugabo mu bireke bya bintu by'inzigo unkeneye kubona commentaire nziza basi kuri maha yaje kabisa ariko wavuze ati abafana mwese turabatumiye utumiye abafana bangahe muri rusange bose nakubwiye benshi bampaye intererano benshi bako barafasha muri uburyo canke buriya nukuri mwanyeretse umutima mwiza nkashimira abantu barahantu hari igihugu bako barankundisha cyane kivuge narasinajaritse kuri stade bivuge umuntu ariyo avyumve ni he abantu bari Saudiya abakobwa bari Saudiya ndabashimira aba mama baba bakobwa ndabashimira abandi nzobashimira nyuma ya mariage bamaye intererano ati muzana amafaranga abasha intererano nk'uko bakoresha limikashi ari
kashi ndayifise barayizi. Barayizi mpora mbona banayimbaza n'ukuri barayizi. Ati zana dushireko man. Turaza kwishura kiganiro ngaha bayibone. Turashira mu busi ku kiganiro kugira ngo nimba uri Saudiya. Nabakiniye nkara mukambira ko na filime itazoba kuryo itazongera kuryoha ntayirimo. Kubera kujya kuntu nkara. Urebe ibintu byo gukara. Nzobigabanya canke ndanabireke mpaka mumpamagaye mukambira ko nabikora neza. Ariko wavuze ati nzosaba uruhusha umugabo kugira ngo nongere gukina role nkara. Sasa kubera iki iyo role utazoyigarukamo kandi navuga ko niyo role bari bakumenyereyemo cyane bavuga ati gaga arakaze ukina ukaze like ukina ukarira abantu ariko no munsi izo role uzocikina role zo gukarirwa nawe. Izo mpamvu zazireka nta nubwo yarazi ko nkina filme sha nta nubwo yarabizi gase ntabwo ari umukinnyi wa filme. Papa Fulani reka tumwite Papa Fulani. Ya ni Papa Bizoza Papa Bizoza ati Papa Fulani Papa Bizoza rero nta nubwo yarazi ko nkina filme amaze kuyibona akabona ibintu nkina byaramutunguye akaca abona ukuntu ntandukanye nuko meze mu buzima busanzwe byamuteye ubwoba mbona ko hahaguye kina yoko kino ndamusobanurira arabitahura n'ubashaka kunyemerera ko ndabikomeze ko arabona ko atari komeze nta nzigo nta n'igitima kibi nyine mba naho nyine ndi umuntu ni Imana ishiramwe imiyaga tu like ariko novuga yuko hari benshi bazogukumbura kwa zijya lore hamwe wozihagarika mu vyukuri navuga ko hari benshi bagukundiye kujya kuno kinukara bega ari wabahagarika ntumva yuko abafana ni babinyereke bagire commentaire hano ko bakinkeneye mujya mu kino canke bankeneye nkina neza navyo ndabishoboye mbasha no kurira byose nkabikora rero banyereke ko bashigikiye nibagirira commentaire bakabimbwira nzogaruka mu mukino nabandi bataraba filme ndundi batanazikunda abantu benshi bamaze kubimenya tumaze kubona ko banazikunda abigirisha ngo ntibazibona turabizi ko barazibona ama commentaire usanga ngo je ngabo ntabonzi kubera inzigo gusa ni shari umva muturebe mudushorere kuri YouTube twaga turi mu kazi umuntu wese ariko arakora bari mu kazi ko nivyo bitugaburira biraduhugari umuntu akajya biraruta kuri rwa yicaye cyose nakazi ngo bifata nabi ukabona ko umwana wawe ntumushira muri filme ngo nubuhumbu niki nta buhumbu buriyo ahubwo ubuhumbu bubera inyuma y'umukino kuba bumva bababwira ngo ni byamamare bakaca bitwara nabi ntabi kabisa gaga wavuze ati no kurira hari abantu bakumbuye kubona urira rira basitura ntumbwire ndira ni basitura meka panje ndayano ego kwesha sasa ndakubaza kano gato iyo wibutse like ubuzima bwawe bw'inyuma bw'ubukumi ubona butandukanye he n'uguno muzi ndamusivra mayimeze neza nashukuru mubona ntakiye nasa neza ndavyibuha ngo bamvyubaha uzopasuka bisous je t'aime I love you unasikia gaga ngo bararonga umuntu abwira ngo je t'aime tora ndaje sonaenda wapi sinabariza banzureke baze gatoya abakozi ba Loy TV ndashaka kwanza ndamubaze gaga mbega ubugiye bayi ndabemereye ikindi kiganiro turakora inyuma nzoba ikindi kiganiro ndiko ndacerewe naringi sonaenda wapi aragiye wallahi abakozi ba Loy TV gaga basi ikibazo kimwe oyanze kwishura tuzokorana ikindi ikibazo kimwe gusa tuzokorana ikindi sonaenda wapi ndagiye nyene wapi ngiye muri fete ugiye muri fete kandi bise sombe narabatumiye ntibaje no kushigikira mugane bazikoresha baza kuza muri bakozi ba Loy TV wabonye yuko agiye muri sombe turamusanga nabwiye yuko uno mwaka zo kuzanira update news zo kuzanira amakuru ahava kagera ahagiye natwe mu kanya gato turaza kwereka ati mbega biriko biragenda gute kuri mariage ariko ndashaka dutumiye kuri mariage kwanza kuri mariage ndabatumiye ni 27 bizobera kwiteka de aho bita mu Kamenge ni kwihuriro rya bose ndabaye ikaze muzaza kunshigikira basi kabisa ariko reka ndakwifuriza kuzogira urwo gwiza gaga amen uzovyare hungu na kobwa uzovyare hungu na kobwa sasa gasi umwana uzovyara uzomunika kina film nzamwemera kina abizovara n'ivyazihitiramo akina nkabijya ukina byo gukara byo gukara rega nabyo nanje navyisanze hama baba batamvyi baba baririmbye babasani ibyo bazihitiramo ntabwo nababuze uburenganzira uzovyara umwana ubwiye ati genda uririmba ubu star ndanamurihira je muri studio akora umusani uzurakubita ingoma none sasa unaenda sasa uragiye bakuzi ba Loy TV turamusanga yo wallahi turabereka byose na mariage ngaha tuzoyibereka uko bizoba bimeze ngiro zoya kuri mariage nzaba mbere uzoze ndira ndashaka kurira kwa nezerewe narose umugabo hari rindi
uzorire kuri Maria nyene nabanize ko ari umunezero se banize ko bambabaye umunezero mwinshi uratumurira ariko ndashaka imbere ko turangiza basi ugira akajambo kamwe ubwiye umugabo matari ngaha ndamukunda bizu babira gute uku erega je ndabizi ivyo ntabyo nzi erega sinafyinye ariko amubwiye ati bizu ati love bakuzi ba Loy TV aje nka Mr Radio reka ndamwifurize kuzogira urugo rwiza kuzobyara hungu nakobwa bakuzi ba Loy TV hari byinshi nifuza kuyagana Grace hari byinshi nashaka kumubaza ariko ravuga yuko umwanya uri kura mu bana mutoya urabona yuko ari mu myiteguro ati agiye he ariko nabwiye ati turaza kumusangayo turaza kumenya byinshi mariage tuzobereka bakuzi ba Loy TV ndibaza wayibonye ni gaga navuga yuko agiye mu rubanza ndibaza urabibona yuko yamaze kwinjira mu modoka akubwira ati ndagiye sasa gaga natwe turabasangayo muka sawa ni mwa Safure muraberewe reka ndabwiye ati uraberewe sana akajambo kamwe basi kubakunzi bawe kubafana bawe bakunda film merci beaucoup bakomeze kunkurikirana ndacakora ndi mu kazi ariko aravuga yuko ingufu zizogabanuka ko aho rukora uri nkumi bigiye kugabana aya nzobandanya ni bien ntabwo ngiye kongereza kubera mfise umushigikira mfise ugiye kuntera intege uno munsi urumva aho rukora rumwe ariko uno munsi uzomushire muri filme yazoza ntari bitu uzomukinishe filme mbega ajya muri ho baguha ukinana ufise uwundi mugabo uzocuyaha papa fulani musengere twagiye bana bye kabisa ariko urugo rwiza je nguma ndabivuga bakunzi ba Loy TV nguma ndamwifuriza urugo rwiza ni gaga Grace novuga yuko yakoze amafilme menshi ndibaza urabona yuko agiye umwanya wabaye mutoya ariko reka tugume tuvuga tubanze tuyage gatoya nashaka ndakubwire ni gaga novuga yuko yamenyekanye kuva kera cyane akina amafilme na ba Fanny Lavine n'abandi benshi bagiye batandukanye ba Abel Nduwayo ba Sabas n'abandi benshi n'umuntu novuga yuko yatumye filme yo Burundi imenyekana mu makungu uno munsi novuga yuko hagiye kuba kugwiwe mu minsi heze mwarabonye yuko yarakoze dote akoze dote aravuga ko havuzwe amajambo menshi nawe nyene yavuze ati hari benshi bavuga yuko hati ndakuze ariko reka uruhande rw'iwanje siko ndayibona novuga yuko nubuvyibuhe afise umubiri mwiza arafungura neza yo mpamvu ubona atagase uno munsi rero navuga yuko hagiye kuba sombe bisiguri bro cameraman sombe unayijua kamera bari ngo ntayazi anovuga ko uno munsi rero sasa novuga ko mnavugiye gutega basha uno munsi baza kumuha impano like novuga ko ni ibintu byateguwe ari surprise benshi baraza kumuha amasafuriya amabase ibindi byinshi n'amafaranga bro n'amafaranga arazamuga mani amafaranga araza kuzamwa ola amafaranga arimo baramuha amafaranga bamuha ngahe none araducorera cameraman aza kuducorera abakunzi ba Loy TV novuga ko ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza akumwana w'umukobwa harakura aravuka agakura hanyuma akaronka umusheri hanyuma agasohoka kaja kuba kugwiwe uno munsi Grace navuga yuko agiye gusohoka mu nzu y'abavyeyi agiye kuba kugwiwe agiye kwitwa mama fulani mama nde mama Elfeje mama Fafa mama Bera mama Delphe mama Pasi agiye kitwa aravuga ko reka tumusabire umugisha kugira ngo Imana izomuhezagire hari beshi bubaka urugo ugasanga barabuza abana ariko reka tumusabire umugisha kugira ngo yagiye azavyare hungu nakobwa azaheke ariko ndashaka kwibaza akabazo kamwe hari beshi bibaje ati bega Grace azoguma kina amafilme cyangwe azobihagarika ariko rero sinabwa bimubaze ariko yari yamaze kuvuga yuko azoguma kina amafilme ati hari amalore amwe mwari mumenyere Grace akina amafilme akara cyane ashwana ari umushwanyi akara cyane mu rugo ati mbega ajya amarore ati sinzosubira kuyakina ati kugira ndayakine nzobanza ndabisabira uruhusha turazi yuko umugabo n'umuntu yubashwe ati sinzopfa gukora ibintu ntasabye uruhusha urumva yuko atangiye kubaha umugabo hakiri kare kandi nivyo byiza kubaha umugabo kuko umugore mwiza yubaha umugabo nawe agakunda umugore no muri Bibiliya biranditsemo ati mugabo kunda umugore wawe ati umugore nawe wubaha umugabo uno munsi rero novuga yuko ni Grace agiye gutegwa iteka mu minsi mikeya cyane itarike 27 agiye gukora mariage rero
yerekana iki? Ni kimenyetso cyerekana yuko ubukumire yazo busezeye burundu. Uno munsi urona yuko kwigana twakoranye imbere wabonye ko yari yambaye impeta. Impeta ni kimenyetso cyerekana yuko atakira umukobwa afise umuntu kereke pari novuga yuko bariko bategura kubana. Uno munsi rero ni gaga hase novuga yuko atakibarizwa mu nkumi uko mwahora mubona ati ba basore bamona muri filime ati maka nimero inbox TV pumeze neza. Uno munsi byararangiye ni gasa novuga yuko agiye gushinga urugo agiye kuba kugwiwe. Hari benshi rero abakinanya amafilime bamye bavuga ati mbega hase azuba ku rugo azorushobora ati bizogenda gute. Ndavuga yuko abakinyi ba filime hari benshi bazi yuko ari abantu bavuga yuko babaguruguru, abantu bavuga yuko bakunda abahungu benshi, ariko hase yarayavyerekanye yuko afise umwe gusa. Yamwerekanye ndibaza nimba uri hanze y'igihugu waribonye yuko kuri dote yiwe byari bimeze neza. Cameraman yarariye umuceri wallahi kuri dote. Cameraman urawibukaga muta yari umuceri mwinshi wallahi bro. Akajambo kamwe swa grace ntiwari umuceri wega mani muri dote. Akajambo kamwe bro. Renze grace. Sasa basi mwifurize kuzogira urugo rwiza basi bro. Cyane gose. Ariko ndashaka abakobwa yavuze abantu bari muri Saudiya ngo bariko baramufasha Saudiya na Oman ngo baramuhaye amafaranga kugira ngo avuga ati nayandi mu yarungike kugira ngo ibintu bigende fresh sana kugira ngo akomeze gukora ubukwe. Agese mukanye gato nakubwira ati turamusanga iyo yagiye kugira ngo tubikwereke byose, yaba mariage yaba sombe dote twarayikweretse yari imeze neza bro. Hari imiceri myinshi, hari abakinyi ba filime benshi, hariyo ba Abel Nduwayo, hariyo ba Mireye, hariyo ba Amede n'abandi benshi bagiye batandukanye. Bega uno munsi nawo aza kuza bande, uno munsi biza kugenda gute? Nakubwiye ati uno mwaka nzokuzanira update news, umusari wari wese tukuzanira amakuru yiwe ati mbega abasari bacu babayeho gute. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show, ni kiganiro kiguha akajyo keza ko kumenya amakuru y'abasari, ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati ivyamamare vyacu bibayeho gute, abaririmbyi bacu babayeho gute, abakinyi ba filime babayeho gute, abakomedie bacu babayeho gute. Handi ni kuri Loy TV in the place. You know what it is. My name is Radio. This is Loy TV. Cameraman, let's go. Tugende kubereka rero ibindi bishasha bro. Tugiye muri sombe ya glace. Turabe ibintu. Ariko natwe baratugabira akantu man. Twogira uko bakozi ba Loy TV. Let's go cameraman. Let's go bro. Imutangwa muri Loy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Loy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Loy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Loy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Loy TV. Nahandi uzosanga ibihangange atari Loy TV. TV atandukanye, Nshaje TV, ibica bigaciga.